Impora TV. Bakunzi ba Impora TV turabaramukije turabahaye mwiriwe na mwaramutse bivaye naho muherereye. Hanyuma nkuko mubibona turi kumwe abashitsi bisaba ko babanza kutwidondora imbere yuko tugira ico tuvuganye, kandi tubasaba kubandanya mugira subscribe aho muherereye hose kugira ngo mubandanye mudukurikirana kuri channel yacu. Reka dusabe uwo turi kumwe ngaha mu buryo canke mu bamfu, reka duhere hano. Turabaramukije. Amahoro y'Imana. Yego turabaramukije namwe. Turabaramutsa. Okay, mwabonye rero ko twamaze gushika mu kibanza, hanyuma katubasabe rero bidondore bababwire n'abaribo aho baje bava n'ibikorwa basanzwe bakora. Duhere hano. Nitwa Ndayisenga Apollinaire. Nkaba naje mva Sororezo muri Eglise Vivante. Akaba ariho nsanzwe nkorera n'ibikorwa vy'Imana mu bijanye no kuririmba. Yego. Murakoze. Hanyuma turi kumwe n'uwundi hano nawe natubwire. Nitwa Nakiritimana Gaudier. Nabisanzwe nkorera Isororezo muri Eglise Vivante Isororezo nyene. Nsanzwe ndi umuririmbyi. Ego murakoze cyane nkuko rero muvyumvise n'abaririmbyi baje bava muri Eglise Vivante Isororezo, aho basanzwe bakorera ibikorwa byo guhimbaza no gutazira Imana. Hanyuma ni ntegure mufise mu bikorwa byanyu bya misi yose. Integuro dufise mu bikorwa vya misi yose, hariho integuro zisanzwe mu bikorwa vyacu vya misi yose zo kuririmba, guhimbaza no gutazira Imana. Ariko kandi muri iki gihe hariho yindi nteguro nshasha dufise, nibaza ko ariyo twoca tubabwira cyane. Ni integuro yo gushira ku mugaragaro urutonde rw'indirimbo rundi rushasha tugize imisi dukora. Sinzi ko noca ngira ko nkababwira n'amatariki vyose niki. Ukira aho nyene numvise ko mufise integuro nshasha mukeneye gushira habona, ni integuro indirimbo, urutonde rw'indirimbo nshasha. Mbeho bariho urutonde mwamahereye ko canke mugeze ku ntonde zingahe, kugira ngo mutubwire intonde mugeze ko ni zingahe? Hari urutonde rwa mbere, urunova ko rugira kabiri. Urutonde rugira kabiri rw'indirimbo ni album, ni burya hajya mukora album canke mukora indirimbo imwe? Dukora album. Mukora album. Ego. Hanyuma mwumvise ko n'abashefu bano, hanyuma batubwire n'uruhe rutonde rw'indirimbo zingahe, zimeze gute? Ngarutse ku rutonde rwa mbere, hari urutonde rwa mbere twakoze rw'indirimbo 12, album yitwa Garukana Inanga ya Dawidi. Yego, hariho urundi rutonde turiko turakora tugira dushire ku mugaragaro vuba cyane itariki 28. Ni urutonde rw'indirimbo 10. Yego, niko tugiye gushira ku mugaragaro kuri iyo tariki. Ego, muravye niki kintu twovuga gitandukanye n'urutonde rwa mbere? Muravye urutonde muri kubo, mbe mubona hariho itandukaniro rimeze gute? Ntabashiremo gato, arashaka kumva ko ari tariki 28 abantu bavyumva, akabura atanu n'ukwezi kuhe n'umwaka uyuhe n'uyu mwaka nyene. Ico nyene cego. Tariki 28 n'ukwezi nyene ku 8 nyene kuri Eglise Vivante Isororezo. Turavye rero nkuko bivuze kuri album ya mbere niyigira kabiri, tugerageje kuyihweza turabona ko hari itandukaniro ry'iya mbere. Yego. Nawe niko ubibona gashefu? Niko ndabibona, kandi ni navyo twipfuza ko ivyo twakoze ubwa mbere n'ivyo turiko turakora ubu habaho itandukaniro. Bikaboneka ko habaye ugutera imbere mu buryo kanaka. Ariko ivyo vyose ari n'igihe biva kubona ibintu, abantu baratandukanye ingene babona ibintu n'ingene babihitamwo. Ariko ku bwacu turabona yuko hariho intambwe tugereranije
n'urutonde rwa mbere twakoze. Yego. murakoze cyane bakunzi bacu mubandanye mudukurikirana twamaze kubumvisha ko bagenzi bacu hano kandi mbwiye kubamenya cyane ku ntonde zibiri bafise ugwa kabiri bagiye kurushira habona itariki 28 z'ukwezi kw'icenda. Aho rero ntimusibe z'ukwezi k'umunani. Murakoze narinda bashize mu kundi kwezi, ariko rero ni nkumbo nyinshi. Hanyuma mugerageje kuraba mubona ni igiki mubwira abantu biteze uwo munsi? Aba bantu uwo munsi tubabwira ko bawitegurirana igishika cyinshi, bawitegurirana igishika cyinshi kandi tubahaye ikaze, kandi bitegure no gushigikira kino gikorwa, uko murazi igikorwa nk'iki ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa gitwara uburyo, kandi ni igikorwa cyo gukwiza ubutumwa. Ego mbe mukiraho nyene ni bande babafasha, ni bande ni mwebwe nyene canke murafise ababaye canke abafata umugongo? Gushika kuri uno munsi nta bantu twovuga ko bahari mu buryo tuvuga tuti n'abantu bahari nyene bajeje kudufasha mu bijanye n'ivyo, ariko ishengero tuvamwo ni ishengero rikunda igikorwa kijanye no guhimbaza no gutazira Imana, kandi rikunda ko gishika kure. Rero riradushigikira mu buryo bene ubwo, riradushigikira iyo turi mu nteguro bene izo. Hanyuma kandi n'abaririmbyi dukorana nabo bakitanga cyane mu bijanye n'ico gikorwa, mu gushigikira kugira ngo icyo twifuza gushikako muri iyo ntumbero dushobore kugishikako. Nuko bimeze. Hanyuma rero duhamagarira abifuza gufasha muri iyo ntumbero, tubahaye ikaze kugira ngo bashobore gushigikirana cyane cyane kuri iyo tariki bazobe bahari, kugira ngo bashigikire kumbure n'izindi ndirimbo nyinshi dufise tutarashira ahabona zanditse zikira ahantu, nazo dushobore kuzishira ku mugaragaro, zishobore gufasha abantu, zishobore gufasha imitima y'abarundi ndetse n'abatari abarundi, zishobore kubafasha kw'isi yose. Hanyuma nk'uko rero mubibona, naguma ndabaza akabazo gasa ndiko ndaheraheza. Mbe abantu benshi iyo bashize ahabona indirimbo zabo amarubu bakunda gushiraho ibiciro byo kwinjira. Mbe mwebwe hoho bizaba bimeze gute? Kwinjirana amafaranga ni bimeze gute? Twebwe ico no kivuga ko naje twategekanije ko kwinjira amafaranga, naje twategekanije kiretse ngira ari nkindi mbono yogaraka mu nyuma nk'umurongozi mukuru wanje ari ngaho, hari ico ngira bafise ka yo kivuga. Reka kitwishure kubera ko usanga byarabatwaye uburyo bwinshi muri studio, turazi ko bizimvye, hari izindi nteguro mugira z'ibikoresho mukoresha hari indani n'ibindi byinshi, ukuntu bamwambaye mamushajije n'ibindi bitandukanye. Mbe mubona abantu bazaza kubashigikira ni byiza ko bariha canke bizogenda gute? Canke iracari banga ni muzo tubwira hageze? Nibaza ko twokigira ko kuko nta kiguzi cyo kwinjira kihari. Nta kiguzi cyo kwinjira kihari. Kwinjira ni ku buntu. Byumvikana ko abantu benshi cyane nk'uko babirindiranye igishika. Ego turatumira abantu bose kugira ngo bazobe bahari, gushigikira. Nta kiguzi cyo kwinjira, ni ku buntu. Ariko kandi haruhande y'icyo turasaba ko abantu baza bafise umutima wo gushigikira icyo gikorwa, bakumva ko icyo gikorwa ahubwo baza bafise amafaranga kugira ngo babashigikire. Egome tubwire kugira ngo tuzoze dufise amafaranga kugira ngo mudushigikire, tubashigikire nako, kuko nitwaza dufise umutima gusa tudafise amafaranga urumva ko igikorwa sinze. Tuzoze dufise amafaranga muri iyo ntumbero byose, abazigura tuzigure, baze biteguye kugura, muze mwiteguye kugura, baze biteguye
guterera kandi kugura so kuvuga ngo kugura kuri kijya giciro busanzwe uzi iyo uri kurashigikira urashobora kugura n'ikintu cyagugwa ibihumbi 10 ukakigura miliyoni 5 n'ibintu muri ubwo buryo ego rero nuko abantu kabisa tubahaye ikaze baze ari benshi cyane baje kudushigikira kabisa kugira ngo dushobore gutera intambuko haruhande yiyi dusohoye ejo aho bukera ahubwo duce tuzinduka muri studio dushire n'urundi rutonde ku mugaragaro neza cyane iyo album tugiye gushika ku mugaragaro gira kabiri igiye gushika ku mugaragaro ni kware bita worship team isororeze muri Eglise Vivante. Mbe album uramaze kwitorera izina izoba yitwa gute? Iyi album izoba yitwa Mushimire Uhoraho ahera hayo. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane murumvise ko badufitiye integuro nziza kandi ryoshe. None kuri iyo nteguro mbe imbere yaho muri iyo minsi nta kindi kintu kizoba kihari bimeze gute harige hose. Anga hariho iyindi nteguro mudufitiye mutashoboye kutubwira. Ego cyane gushira ku mugaragaro ubwo rutonde rw'izo ndirimbo kuzoshikirwa itariki 28 ariko guhera itariki 26 tuzaba dufise ibikorane ari ibikorane twama dukora mu mwaka rimwe mu mwaka icyo gikorane kizoba kihari guhera itariki 26 gere itariki 29 ni muri uwo mwanya rero uburongozi bwacu nko twabwiye ko bwamabu badushigikira Eglise idushigikira mu buryo bucanye buriya ari bo dufise ubu badushigikira ni muri uwo mwanya rero baduhaye kugira ngo dushobore gukoramo icyo gikorwa cyo gushira ku mugaragaro izo ndirimbo rero haruhande yo kubatumira muri iyo concert yo gushira ku mugaragaro izo ndirimbo iyo album yindi gira kabiri turabatumiye kandi no muri ivyo bikorane ivy'ubutumwa bwiza bw'impemburo bizoba biriko biraba guhera itariki 26 hazoba hatekanijwe amaseminaire kuva itariki 27 mu gitondo kuva isaha 2 gushika isaha 7 hazoba hatekanijwe n'ibikorane vyo guhimbaza no gutazira Imana kuva isaha 11 z'umuhingamo ego nuko rero turabahaye ikaze no muri ivyo bikorane abariko baratwumva baze bumve ijambo bakirugukira. Murakoze cyane turumva ko ari integuro izoba ari ndende kandi vyumvikana ko mufise abashitsi benshi bazoba bahari kuri uwo munsi vyumvikana ko samashengero muzotumira kazoba ari hajya yose. Yego cyane nivyo yego cyane turabatumiye cyane bose kandi aya maseminari azobagizwe n'abakozi b'Imana abaza bariko barakoresha harabita Pastor Ndwayisimo na Pastor Birindavye Emile ko batabazi ngero baca bamenya cyane bose n'abakozi b'Imana bamenyekana cyane muri Vivante. Yego mbe iyo nteguro ico gikorane kizotangura imbere yuko concert nkuko mbivuze iba kizoba cerekeye iki kugira ngo abantu batahure iki gikorane iki gikorane intumbero yani kugira ngo cyane amashengero Vivante arashitse kuronka inyigisho kugira mu burongozi kwamamaza na cyane akaranga ka Vivante ibigize kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Yego cyane ni ngerageje gufatira aho ndamunganire nabwiye ko ari igikorane twama dukora buri mwaka cyitwa igikorane cy'akarere nuvuga ngo Eglise Vivante iragabuye mu burere bushika 4 bugize igihugu rero iki gikorane kizoba ari igikorane cy'akarere k'uburengero ariko hazoba harimo ni n'abaje bava muri nord n'abaje bava muri sud ego bose bazaba barimo no kuvuga ngo hazoba haserukiwe nk'intara zishika nka 10 urumva ko hazoba ari amashengero menshi azoba ari abantu benshi rero
muri ivyo bihe abantu barahabwa inyigisho, haraba inyigisho ku bakozi b'Imana, hakaba gutanga ijambo riremesha abantu, hakaba gusengera abagwaye n'ibindi bijanye n'ivyo. Ni muri iyo ntumbero rero ivyo bikora. Birumvikana cyane ko umuntu azocegwa gatonya atashobora kuronka intebe. Mbe haragutse ku buryo abantu bose numva umengo hazoba hari abantu ibihumbi vyinshi bazohakwigwa. Bidasanzwe hazoba hari abantu kandi vraiment muri event haragutse vraiment. Yego ntabwo badufise bwo kwicarika abantu. Yego kuko nitwara nk'umushitsi umusangwa azafuma haguruka mugabo umushitsi aronka ikibanza na cyane cyane umushitsi ni ikintu gikomeye cyane. Yego turabaye hari katsere muze muri benshi. Yego murakoze cyane. Hanyuma aho bukera naho turarondera abajejwe iyo nteguro batubwire neza nabo uko bimeze, ariko nkuko mumaze kubitubwira mwebwe nibaza ko ari uko nyene. Reka rero twongere tubashimire kandi tubandanye tubashimira kugira ngo aho bukera dushobore gushira ku maso yacu turabe ivyo bintu integuro yavyo. Tubasabire ni twabongera kubikora koko muzotwemerera cyane gose kandi turahimbawe nje gituma ni nundi munsi mu mwadutera kamo tuzoza kandi natwe turashaka kubatera kamo kugira ngo tugire icyo dushikirije muri studio zanyu. Hanyuma kandi ku ma precision yandi ajanye n'ico gikorane turafise abarongozi twababwiye Pasteur Ndoyisimo, Pasteur Bigindavyi Emile Egome asanzwe arongoye ishengero dusanzwe tuvamo Gisororeza. Yego ndizera ko ashobora kubabwira vyinshi ku bijanye n'ico gikorane. Tubanaye tumurondera namwe bandaye mudukurikira twabakora ko twabikora ko muzotwemera ko turiteguye cyane kuza. Niki wotubwira cyanyuma? Icyo nababwira cyanyuma ndatumiye abaririmbyi bagenzanje bakora uno murimo ugwimbaza gutazira Imana baze kudushigikira n'abandi kugira ngo dushike kure kiko cimara giteregeje imbere. Yego ico bashigikire babone naho mubwije igikorwa namwe. Akajambo kanyuma ubwiye abakunzi. Akajambo kanyuma mbwiye abakunzi nuko abariko baradukurikira bakunde guhimbaza no gutazira Imana. Ego abarundi tugire umutima wo guhimbaza no gutazira Imana kuko Imana yagiye dutabara mu bihe bikomeye. Igihugu cyacu cyaciye mu bihe bikomeye aho indirimbo zagize ikibanza kinini, ikibanza gikomeye cyane mu kubaka imitima abarundi. Rero birakenewe ko duhimbaza tugatazira Imana kugira ngo nayo ize yigaragaze hagati muri twebwe. Murakoze. Hanyuma je ndibuka ko album ya mbere mwasohoye ko hari abantu benshi cyane ku buryo abantu babuze aho bicara. Tubasabe muze mutwagurira ikibanza. Twagurira ikibanza kugira ngo ntibiye ibintu byo kuma duhagaze hari inyuma tuguma turabisha twegere. Haragutse cyane. Ikibanza kiragutse nta bwoba. Ikibanza kiragutse hasigaye ko abantu bitegura kuza kabisa ari benshi. Hanyuma turabashimiye. Murakoze cyane kuduha ikiganiro no kutwakira neza muri studio zanyu. Nawe turabashimiye kuri amakano kandi kugira ngo dushobore kuvuga ibiri ku mutima kugira ngo n'abatwumva ejo bazanane niyo nka kugira ngo baze kudushigikira kugira ngo dushike kure kuko ubumwe ikintu gikomeye cyane gose. Yego murakoze cyane. Yego turabashimiye mwese makuru adukurikirana rero mubandanye mukurikirana uno mugwi kuri YouTube kuri channel kuko no mugwi uje utabyorosha muri no minsi nibaza ko mwese mugiye kukurikirana iryo genekerezo ntagire uzosiba na jewe niho nzobandi. Kaze cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Empora TV